the spirit of faith ukuntu ikora nk'emu y'ukwizera ukuntu ikora Paulo yarabivuze neza icambere avuga ngo umutima turawubona mu vyanditse ngo turizera nico gituma tugira iki tuvuga ngo natwe nyene turizera nico gituma tugira iki tubabwira Imana ishimwe cyane spirit of faith ukuntu bwa mbere ikora canke yoperamo canke sectile yayo igutwara ahantu hameze uko minyoni cyangwa undi muntu ariko arankurikirana yo wumvise ngo ujya muntu ngo afite impemu yo kwizera bagombye kubwira ngo ujya muntu imbere ukazobona ikintu cyose ariko aravuga uzumenye ko ico kintu imbere yuko akivuga yabanje kucizera muri bigabo vye bigatanya inzituro zabona inzirezire ariko ndakunda Yosana Karebo ubwa mbere muri bajya 12 bose bari bafite imvuga imwe hajya hano tugiye kuzohaba tugiye kuraba inzu nzofata ibiki mugabo bagarutse bamwe babonye ko bagiye gupfa bamwe babonye ko ari abantu bato mugabo Yosana Karebo bavuze ngo asangwa ari Imana yawe hatubariye kuhaba tuzohaba bajya bagabo tuzobajya bwa mutsima rero Yosana Karebo bari bafite ikintu bita spirit of faith n'abantu badahindura ivyo bavuga kuko ntibapfa kuvuga bavuga ivyo bagize iki bizeye nico biri kivuga ngo wihutire kumva ariko utebe kugira iki kuvuga musanze umugororotsi cyangwa umukristo so umuntu aba kwiye kuguma avuga n'umuntu ivyo ariko aravuga vyose avuga ibintu bisunitswe no kwizera ico Paulo acavuga ngo muvuye ngo imvuga ishobora gukuza umuntu wese agize iki ayumvise irunzwe umunyu irimwe ubuntu bw'Imana ashobora gukuza umuntu wese ayumva nico baba bagombye kuvuga nubwo ubona nta nzira yo gushika kuri ico kintu cyo kubaho ubwo izo bintu ndasenga mizina Yesu Imana ikugumize mu mutima wizera uwo mutima watura ndasenga kandi Imana igukorere kandi kugendere nkuko yakobari mizina Yesu amen nico bitarere spirit of faith ntibigeze novuga bare kure spirit of faith nahana tamafanga ubona kuri account nahana takaza ubufise gafadika kakuzana amafaranga menshi ukirika ibirondero gitangura ariko avuga ati I'm rich abantu bamwe tujya mu ntafise ubwibone I'm rich kuko ntuvuga sero n'ivyo ubona uvuga ivyo wizeye uri ahantu utagendeshwa n'ivyo ubona uri ahantu ugendeshwa n'ivyo Kunzi wa ISIMBITV reka ndabikaza ngenda bashimire mwigeze mukomeje kudukurikira uri mbwega no bwigo cacu ciza cyo Burundi uri hanze yacu uri muri diaspora reka ndakubwira ngo big up son and don't give up ubundi ndongera ko don't ever give up ntiwigere ubiheba kora cyane wizera Imana ibisigaye biragenda neza cyane kwizera gufatanye no gukora ivy'Imana ikubwiye tugeze mu gihe cyo kwiga ibintu byo kwizera mu kwizera natahuye ko iyo twizera tugakora nta kibuza Imana idahezagira icyo bibwira mignonne di ciel toujours ni muri Manadiza twagarutse twarabemeye kutazosubira kubaheba kuko twabonye ko mudukumbura kandi mukadukumbura cyane kandi Imana yadushoboje no munsi kugira ngo twongere kuhaba uno munsi rero twagarutse kugira ngo twongere kubandanya nkuko byama bitangura ntikaze colleague thank you murakoze cyane kunyakira mu biganiro Manadiza bari tubakumbuye kandi nkuko twavyemereye murabona ko tuguma tugaruka kandi mu kiganiro cyanyu arico cyacu ca Manadiza kandi uyu munsi turabandanya topic twatangiye yitwa ukwizera twarabemereye ko tazobahera muguma mudusengera kugira ngo Imana idushoboze na cyane kuba ngaha misi yose kuko turabizi neza ko ibi bintu tuvuga apa yuko na je mfashwa je ndafashwa iyo prophet reka aratubwira nk'icyo kwizera nko kwizera kwanje gushaka kwaduze gusomba kuko ari kuri inyigisho zishobora kuba zakoze ku mutima gusomba uko byari bimeze bisigura ko atajamu na rimwe riza itagira akamaro kuri wewe no kuri jewe apa yuko niga na uriga mbere ko tubandanye kwizera kwacu twumva ivyo kwizera mu buryo bundi butandukanye reka prophet adusengere kandi kugira ngo ijambo rikore ku mitima inyuma yo kuryumva habe no kurikora ico ijambo ry'Imana ryatubwiye karibu cyane nagomba dusenge data wa twese uri mu ijuru nushime kuba kandi kanya keza uduhaye ko kuba mu bwiza bwawe kandi no guhurira muri kino kiganiro Manadiza twizera tudakekeranya ko umuntu wese aza kumva rino jambo tuza kuvuga rimwe nawe yumve kabiri ntitwiyumvira ko vyose byanduruka kuri twebwe ariko twiyumvira
imitima yacu yiteze ko vyose bikomoka kuri wewe uko ijambo rye rivuga ngo ni utuma bikunda ni utuma bikoreka ukani abatari we wubaka abubasi bubakira ubusa yabaterewe kandi uterama n'abateramye bateramira ubusa turakweretse umuntu wese karadukirikirana umwubake biciye muri zino nyigisho umukorera ibidasanzwe biciye muri kino kiganiro kugira izina rye rishize kunina hazo no gushimagiza ni mu izina rye ryera twizeye kubikoze kandi tugushima kubiduhaye amen amen amen. Yes, twarumvise ukwizera kuri natural, tuvuga ukwizera gukomeye cyane, twumva ko abamarayika bakoreshwa natwe. Yeah. No munsi tugiye gutandukira ukundi kwizera. Ego. Mbega no munsi turi kukwizera kumeze gute? Murakoze cyane uheruka twego twiga ukwizera gusanzwe natural faith. Twaronse ama feedback y'abantu batubwira ko bafashijwe yaba muri Manadiza ku kiganiro namaze no kugigisha mu ishengero. Yes. Nigemeruka mu rugendo mu gihugu ca Kenya naragize agasemina gato n'abandi bantu b'Imana turaganira kuvyerekeye nuvuga about faith kandi banshi barafashije. Yes. Kandi nizera ntakekeranya ko n'abandi babandanya bafashwa babandanya kuraba ino video n'abazoyiraba mu misi ikurikira. Uyu mwanya rero nuvuga tubandanye n'indi faith cyangwa ubundi bwoko bwo kwizera bibiri twereka arico nashimye kwitwa spirit of faith, impemu y'ukwizera. Nico kintu tugomba turabe tugisoma mu cete Paulo yandikiye abikorinto, cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorinto gice ca 4 ku murongo wa 13. Ndagomba ndabasabe tuharabe abakunzi ba Manadiza turazi yuko dusomana bibiri cyane hama tukaduse naho twandika kuronderaho wandika inyigisho birafasha n'igihe woba wibagiwe ashobora kwiyibutsa ivyo bawarize. Yes, ego ko ruba waranditse na bibiri iravuga ngo ivyo weretse Daniel uvyandike kuko si vy'iki gihe nikizoza. Kintu mpora nkundira ku Mana, Imana iratwekipa uburyo ushobora kukwigisha ikintu muri 2025 wowe kibaza ni kwera iki kintu ndiko ndakiga 2025 kandi ukabona kumenga nta mpamvu yuko umukozi w'Imana yakwigisha ico kintu cyangwa kuvumenga iryo jambo sigi wawe mugabe Imana ikaryemera kuryumva kubera ibibona ko iryo jambo ririko rigutegurira intambara izoba muri 2027 cyangwa izoba muri 2028. Rero ntambara ukazoyigwana ukayinesha bivanye n'ubumenyi wakuye muri 2025 yanyigisho yaje. Cyo namambwira abantu nta jambo nari myo ririnze rikuza kari ryo guta seruti yari ry'Imana ni biza kuribika ni biza kurizigama uzosanga mu gihe kiri imbere urikeneye hama ukazusanga ariko riragufasha kurengana ivyo bihe cyangwa gufasha kumenya ukuntu usenga kumenya ukuntu witwara bivanye n'ukuntu ba waragize. Rero cyo bituma abantu twiga ijambo ry'Imana twadufise naho turyandika kuko turaza hari ivyo twiga vy'uno munsi iyo turiko turavyiga tumva kumenga umukozi w'Imana yigishije vya bintu nako ndacamo yigishije ubuzima bwanje hariho n'ibindi twiga tuzi yuko ni profession muri kazoza. Rero bigasaba kuvuga ko tutayita kujya rero ubiko ubuhanuzi buhawe hariho abagira ama record y'ama audio hariho abayandika handi hantu niko n'ijambo ry'Imana ukwiye kuribika ukarizigama mu mutima wawe ukarizigama muri carnet nimbara ama audio bika nimbara ama video buho vyaratoye n'inzira arashobora kuguma no kuri YouTube umuntu akaraba kuri YouTube channel novuga ubutumwa. Ni vyiza rero ko n'ubutumwa bwagufashije ugira ahantu bubika. Yes. Nimba uzuragira ama partage ahantu kana akavuga ati ubu nzokoma ndabukurikirana cyane nimbiyo cyane uvuga ati nzokoma ndabibi bintu cyangwa utersharge mugabo ijambo ry'Imana ni ikintu cy'agaciro cyane gose. Imana ishimwe. Ndagomba dusome gato avuga ngo tosoma mizina rya Yesu. Hama mu gusoma mu Kirundi Bibiliya nkubera kubwira usome wacu vuba atabikora into bakabiri. Arabakosa duhora dukora usanze no vuga ngo bikora into bakabiri bavuga icete cya kabiri. Icete cya kabiri. Okay. No muri France yuko sana vuga ngo decolente. Uza kuvuga ko ari epitre ya kabiri Paulo yandikiye abikorinto. Yes. Rero tuntu twa lecture biblique duhora tuneglige ariko abara amakosa turiko turavuga. Icete cya kabiri yabikorinto. Cya kabiri twa yabikore kuko abikorinto bakabiri ntibabaho. Aba icete cya kabiri. Ya turasoma havuga ngo ariko ko dufise uwo mutima wizera
uboneka mu vyanditswe birayi icongereza ivuga ngo ariko ko dufise impemu yizera canke impemu y'ukwizera iboneka mu vyanditswe ngo nizeye nico catumye mvuga natwe nyene turizera nico gituma tugira iki tuvuga. Imana ishime cyane. The spirit of faith ukuntu ikora impemu y'ukwizera ukuntu ikora Paulo yarabivuze neza. Icambere avuga ngo umutima turawubona mu vyanditswe ngo turizera nico gituma tugira iki tuvuga ngo natwe nyene turizera nico gituma tugira iki tubabwira. Imana ishime cyane. Spirit of faith ukuntu bwa mbere ikora canke yoperamo canke secret yayo igutwara ahantu hameze uko minyoni canke undi muntu ariko arankurikirana. Yo wumvise ngo ujya muntu ngo afite impemu yo kwizera bagombye kubwira ngo ujya muntu imbere ukazobona ikintu cyose ariko aravuga uzumenye ko ico kintu imbere yuko akivuga yabanje kucizera. Ntavuga ivyo atizera ntavuga ibintu kubera ari ama circonstances ntavuga ibintu kubera ari ama emotion ntavuga ibintu kubera badayimubwiye kubivuga. Hariho conviction indani hariho conviction personnelle imwemeza hamehereje kumwemeza ikagira iki akavuga. Bajya abantu muhora muva ngo nabantu bijambo ngo numuntu w'umugabo cyangwa ngo wavuze ego ni ego ngo numuntu nyene wimvuga kuri numuntu ari juste baba bumve kuvuga mu sanzo mu ndi mvugo numuntu afise impemu yiki y'ukwizera abanza kwizera hama kagira iki akavuga. Rero iyo umuntu abanje kwizera hama akavuga numuntu imvugo yiwe ntihinduka. Nimba vuze ati jewe minyoni Shani TV izoshika kure ushaka umuca intege gute ntareka kuvuga ko Shani TV izogira iki izoshika kure. Nimba vuze ati minyoni je ntegerezwa kugura imodoka ntashobora kureka kubivuga magre yuko bari muri situation mereka yuko atogura iki imodoka avuga ati jewe minyoni ntegerezwa gushika kure nzoba umufame novo entrepreneuse ameze neza uko nuko akora bisigura ngo nubwo mu mucinika tumva abakobwa bose bica bigenda ukura yisanga ariko aragira iki abandanya avuga yamvugo kandi aguma no kuri bya bintu yihaye. Rero umuntu afite spirit of faith ntarekura ivyo yavuze bice bimufasha rero no kutarekura ivyo yatanguye gukora. Urazi ko ari umuntu ashaka gutangura ikintu tuvuga yatanguye gukora nka projet kanaka nkama ati iyo projet n'ukuri ahantu n'ukuri ntizokunda bizogenduka ukadusanga arayihevye igituma yiheba yabanje kwanza kubiheba mu mutima akaca hindura n'imvugo yari karagira iki aravuga. Rero ugiye kuraba abantu bafite impemu yo kwizera ba mbere yari abantu bitosha Jack Meshach na Denego bavuze ngo turabizi Imana yacu yashoje kudukiza iki umuriro nubwo itodukiza iguma ari Imana tuzi sico kibazana mene majambo bafise kwa kwizera gushikamye bafise kwa kwizera kudahungabana imvugo yabo ntihinduka mageye ko babateye ubwoba bagashiraho umuriro mageye ko babateye ubwoba ko babagirira nabi. Imana yari yerekanye cyane ntiyerekanye yari yerekanye ko birivuga ngo ukwizera ntikwigera gutetereza. Abandi bantu tubona novuga bari bafise imvugo novuga bari bafise impemu yo kwizera ni Yosuwa nande na Kalebu bivuga ngo bagiye go guteta igihugu cy'isezerano Imana ibwira Mose ngo umuryango wose w'Abisirayeli ugire umuntu ugize iki userukiye agenda muri ca gihugu cy'isezerano kandi wibuke neza mu gihugu cy'isezerano Imana yababiye mu gihugu c'amata n'ubuki bazoba mu nzu batubatse badivyo kujya batarimye umva Imana yababwiye ibintu biza ariko Imana ntigeze babwira ko ariyo Yeriko Imana ntigeze babwira ko ari yeki bigatanye ni kubera iki Imana itababwiye ama obstacle ariko yababwiye ibintu vyiza ni kwera Imana izi ko muzohaba mutegerezwa kuhaba malgré yuko nubwo ho bari Yeriko malgré yuko ho bari n'abanaki ivyo bintu ntibishobora kusumba ubushobozi ijambo ry'iki ry'Imana. Bagiye bagarutse bivuga ngo bazanye ngo amakuru y'icavuto ngo habaho ngo gukuboroga mu Bisirayeli ngo no kugandara batangura ngo gutuka Mose na Aroni ngo nimwari kutureka tugapfira hari tuma tubumba ry'amatafari tuma tugira ukunuko acha tubona ikigo gikomeye kenshi abantu mukorana ibintu muko bitangurana bimeze neza muzonezerwa na muri kumwe ariko kenshi ibyo nonekaye bagutaka ibiraki ibi rero ngomba gutera intege umuntu bari karaca mu bihe naka twarakoranye mugikorana ubwa mbere bimeze neza ni sawa mugabo bitangiye kumera nabi acha kwereka kumengani uri unyamakusa cyangwa umunyamafuti si wa mbere bibaye ko namose bizagize iki byaramubaye tucika intege n'ibintu bishikira abaride bose. Icya kabiri gikomeye ngo baca babwira ngo abantu bango yo
ngo hari ibigatanya binini ngo twe tumeze nk'udukoko bavuze inzige barakoresheje n'indi jambo bavuga ngo tumeze nk'utunyegeri imbere yabo muri bigabo by'ibigatanya inzitiro zabo ni zirezire ariko ndakunda Yosuwa na Kalebu ubwa mbere muri bajya 12 bose bari bagiye bafite imvuga imwe hajya hano tugiye kuzohaba tugiye kuraba inzu nzofata ibiki mugabo bagarutse bamwe babonye ko bagiye gupfa bamwe babonye ko ari abantu bato mugabo Yosuwa na Kalebu bavuze ngo asangwa ari Imana yawe hatubariye kuhaba tuzohaba bajya abagabo tuzobajya bwa mutsima rero Yosuwa na Kalebu bari bafite ikintu bita spirit of faith n'abantu badahindura ivyo bavuga kuko ntibapfa kuvuga bavuga ivyo bagize iki bizeye nico biri kivuga ngo wihutire kumva ariko cyabahugira iki kuvuga musanze umugororotse cyangwa umukristo si umuntu aba kwiye kuguma avuga n'umuntu ivyo ariko aravuga vyose avuga ibintu bisunitswe no kwizera je Paulo acavuga ngo muvuye ngo imvuga ishobora gukuza umuntu wese agize iki ayumvise irunzwe umunyu iri mu buntu bw'Imana ashobora gukuza umuntu wese ayumva nico babagombye kuvuga rero hageze ko ukora ikintu hageze ko wiransa mu kintu ubuzima bwawe baye mu Kristo uri kuranyumva eske uri kuvuga nka Yosuwa na Kalebu cyangwa uri kuvuga nk'aba batatsi 10 uri kuvuga nka Shadraka Meshaki na Abdenego cyangwa uri kuvuga nka baba Yuda bandi bagize ubwoba bakunama rero ukwizera ntigutetereza nimba warumvise ukwizera ukavuga ivyo bintu reka guhindura imvugo ko ari ama obstacle guma wishimikije ico Imana yakubwiye guma wishimikije ijambo ry'Imana rero umuntu afite impemu yo kwizera abanza kwizera hama kagira iki akavuga ibyo cyo bitwereka ahantu rero hakomeye yuko ni Imana igiye kwishura isengesho ntishura amajambo menshi basenze icambere aba motivation iri nyuma y'amasengesho ica kabiri ikaraba ku kwizera kuri nyuma kuko Imana ntiyishura amajambo menshi twavuze Imana yishura ukwizera kuri nyuma y'ayo majambo simvuze ko gusenga amajambo menshi bidakenewe simvuze ko kuboroga gutaka uri kurasenga kuvuga mu ndimi mwanya munini atari bibi gukeca mijiro oya ni byiza mugabo ikintu cyose gikwiye guherekezwa niki no kwizera nico bituma Yesu agomba kwishura yabanza kukubaza mbega urizera ego ndavyizera mwami wanje bikubere nko kugize iki wizera bikubere nkuko bivuze myane majambo ici Imana ishoboye kugukorera ni ca kindi ushoboye kwizera ico udashoboye kwizera Imana ntishoboye kugira iki kugigukorera rero hari igihe tubloka Imana kudukorera ibintu kube igashaka kubikora munga ikabura platform ibikoreramo uko platform y'ahantu Imana ikora ni iki ni mu kwizera rero ndagomba wagure ukwizera kwawe nimba wizera ko ishoboye kugukiza wizera ko ishoboye kugutungisha wizera ko ishoboye kugutumbisha wizera ko ishoboye kuguha kuramba wizera ko ishoboye kuguha kukuramba wizera ko ishoboye kuguha kuri umuntu w'inyankamugayo ufise ingeso nziza character nziza nimba ushoboye kwizera ko ishoboye kuguha character nziza wizere ko ishoboye no kukurinda rero novuga isengesho ryose dukora twumve ko inyuma hari ukwizera kuko Imana ishoboye gukora ico dushoboye kwizera ico tudashoboye kwizera Imana ntishoboye kugira kubidukorera rero kumanda ko intambamyi zihaba iyo uri kurasenga mugabo inyuma yawe hatandukanye ukwizera kuri nyuma y'ivyo bintu tubona misi impemu misi impemu agaze kwigisha yuko bumva ivyiyumvira hama kuvuga declaration dukora ni gufata bya bintu biri mu isi impemu tukabizana mwisigaragara bikaja no vuga bikambara umubiri nk'ubu uriko urasenga Imana ndakeneye unyubakire inzu umpe parcelle muga mu vyiyumviro ukwizera kuri yo kugomba kududubiza ati Imana hamwe wo imodoka Imana icayishura imodoka nibone itanguye kuza kandi mu kuvuga wavuze parcelle Mana ndakeneye visa mugabo mu mutima uri kuvuga nk'akarorero mariage Imana ntiza kwanza kuzana visa kuko ivyiyumviro biriko birazunguruka ni vya mariage nivyo yabanje kumva niko kwizera ufise ako kanya ikibazo kaguha mariage cyangwa gasanga umuntu akabati ndiko ndasengera akazi mugabo mu mutuko wiyumvira abana bisigura mu isi imwe mubanza kwishura cyakintu cyambere cubatse mu vyiyumviro vyawe nico biri cyo vuga ngo uko umuntu yiyumvira niko ari kandi ivyo natinya nivyo vyageze iki vyanshikiye bavuze gutinya n'ivyiyumviro ubanza kubaka rero iyo uri kwiyumvira ibintu buri kurabikwega
uburi kurabizana ni principe spirituelle nibutse iryo jambo ryakoreshejwe yobu yari mu bigeragezo of course nico gituma rero toujours yamari prêt gutanga ibintu byose ati birashoboka akabasengera mugabo mu kubasenga ndumva ati umwana wanje ashobora gupfa akabasengera mugabo yumva ukuntu ariko aravuga ibintu vyiza mugabo ivyimvira afise abona ko umwana apfuye ivyimvira afise abona ko inzara itakaje ivyimvira afise abona ko amatungo yatwawe nizo zaciye bimushikira nico gituma rero iyo uhageze gusenga make sure yuko sindiko ndihuta ubwa mbere kuvuga eske ivyo ndiko ndavuga biramachingana n'ivyimviro vyanje biranywanye nivyo ndiko ndizera kano kanya kuko nibitaba binywanye n'ivyimviro vyawe mwisi mpemo ayo masengesho yawe ni bure nkunda kuvuga ati ayo masengesho aba ari nk'amabal perdi mabal perdi ni urashobora kurasa mugabo insoro zikagwa aho bishaka mugabo ndagomba ko dusenga nk'aba sniper dusenga nka Paul avuga ngo turagema nkubiti ifunsi singusha ndirukanga kibutazi yaje ukubise ukubite uvuma uvuga amajambo atanu mugabo amajambo atanu make sure yuko ivyo uvuze uragemye ntutakaje kuko imana ntiyishura amasengesho twasenze yishura ama principe ari muri ayo masengesho twasenze je tuma rero mwisi yemwe ikiri très important ni kuraba ko ibintu byose uriko urabikora selu n'ama principe divin cyangwa n'ama principe spirituel cyangwa n'ama principe biblique tuko turagira rero nje tuma novuga mpimiriza umuntu wese icambere ivyo uvuze akaba ari byo wizera hageze gusenga ukaraba yuko eske ivyo ndiko ndavuga ndavyize ivyo ndiko ndavuga bisa n'ivyimviro vyanje ivyo ndiko ndavuga bisa n'ibinyuzuye ukaraba ko bihura aho rero novuga ubutanga kugenda mu kintu bita spirit of faith mvuga ivyo nize sengera ivyo nize natura ivyo ngiziki nize naho rero novuga spirit of faith novuga itangura kugira iki gukorera naga parti ka mbere ka spirit of faith sinzi ko arico mwongera ko canke ikindi ntakibazo nakiye mfise ahubwo tout simplement sanze bwabo ndi genre ibintu biba muri twebwe canke ibintu biba ku munsi mu buzima bwacu birafatanya uvuze ikintu cyo kuvuga ndibutse nigeze gusengera ikintu kandi ico kintu ndagisengera mu buryo naje ntakibona uramaze kuronka des promesses note ni ukavuga ati mana yanje ikintu nubwo umuntu atakimpaye ndashobora kironka mu izina rya Yesu nsengera ikintu kirenze ivyo mfise uramaze gusengera ikintu hari kigwa amahera menshi par exemple hama hariho niko kugwa amahera make utarashikako mugabo mu mutwe nkumva ko nkeneye cha kintu kinini kivyibure cha kintu gikuze gusumba ivyo je mfise imana nivyo yishuye cha kintu kinini ko nico cari cari muri jewe nasengera ibikoresho nkabona ibiri mu mutwe birarengeje amafaranga ya bya bindi imana yishira ivyo uri kuriyumvira ndabibonye ndaciye musanze bita parole amajambo tuvuga nico bita ama pensée ari exprimer ce sont des pensées exprimées les paroles muyani majambo amajambo atwaye ivyiyumviro byawe biri muri wewe hama mwisi imwe rero les pensées c'est ma pensée les pensées ce sont des paroles Jaituma Yesu ari kumwe n'umufarisayo kabati yabo umuntu ari umuvugishwa n'Imana abyimviri akabaza umukoze ko wariwe yo bimubwiye atamwadi Simoni we umugore nkoze ko ndazi wariwe muri nje mu nzu yawe ntiwigeze usiga amavuta mu mutwe ariko yansize he kubirenge arambwira ati mpana guje umushatsi yagize ukuntu atwari ibyaha bikagira urukundo rukibo hari ibyaha byinshi agira urukundo rwinshi mugabo Yesu ntiyigeze avuga ibyo Simoni ariko aravugisha umuntu yavuze ibyo Simoni ariko aragira iki ari yumvira rero mwisi imwe ibyo twiyumvira n'amajambo twako turavuga ni indirimbo kabisa basi umva yuko aya majambo yawe asohoka nka yari amplifié ibyo vyumviro vya mwisi imwe nico bituma biriya ikunda kubivuga cyane rero nico bituma ibyo tuvuga bikwiye kuba bimachingana nibyo twizera nibyo tuko turiyumvira amen praise the Lord icyakabiri kuri spirit of faith gikomeye ngomba ko turaba niki gukurikira aba ngo turizera nico gituma tuvuga rero if the spirit of faith
aha twese turafite ama promesse Imana yaduhaye cyane icambere yo muri Kristo Yesu hari Imana yaduhaye biciye muri Kristo Yesu n'abantu bagenda barumvira Imana ugiye gusoma mu gitabo cyo guharura gusubira mu vyageze n'ama promesse yose dufise mugabo n'ama promesse ari personnel usanga Imana yaraguhaye cyane kakugenderera uri kurasenga umukozi w'Imana Imana ikamutuma cyangwa wagiye gusenga ahantu Imana ikabacamwo nayo n'ama promesse Imana yaguhaye if the spirit of faith rero ntuza kuvuga aya ma promesse ujyashitsemo for example iyo umuntu afite spirit of faith ntavuga ngo Imana yari yaravuze ko izo nkuru zari yarumpa Imana ishimwe atangura kubivuga atararonka umwana akarorero ni Aburahamu na Sara bwa mbere bitwa Aburahamu yitwa Sarayi Imana yamubwira ati wowe uzovyara bizogenda uku nuko umupapa vyumvise ati no ko Imana yabivuze sishobora kugumana izina yitwa Aburahamu ingomba n'umugore wanje ntashobora kugumana iri zina rituma ataronka uruvyaro malgré yuko umudamu wanje atarasama malgré yuko umwana tutaramubona reka duhindura amazina taravuga ati uzokwitwa Sara cevira umumama wa Nante mubwira ati wewe ndaguha akazina kitwa Sara uzoba mama w'amahanga menshi mwene majambo Sara ntiyari muri menopause yari muri double menopause mugo umugabo wakacamo gati uri nyina w'amahanga menshi hagiye kuva amahanga toya sha twararondeye n'umwana kunshoreki ivyo bintu nibika ati no Imana yambariye tuzovyara Isaka rero ndaguhinze isirege kitwa Sara naje ampamagaye Aburahamu nzoza ndidita mugabo ampamagaye Aburahamu sinzitaba izibira ngo baragenda mwe bati mama w'amahanga una bati sogo w'amahanga zibo bahamagaye ingumba ntibigera bakwita mu gitigiri cyuko bari iki bari ingumba ni kijuta spirit of faith baronse isezerano ry'umwana malgré yuko bataramubona batanguye guhindura izina hama wibuke mu guhindura izina ryabo no gushika kwa profesi yabo haciye 20 Inizo benshi batazi T'imagine wewe Imana iragusezerane ico kintu ugunye ubwira madamu wa witwa Sara ntiwitwa Sarayi nitwa Aburahamu mama w'amahanga umwaka wa mbere ugahe uwa kabiri ntibava baza ko Imana yababeshe ntibava wibaza yuko aba bantu arabasazi kuko Aburahamu yaronse novuga ijya profesi afise 80 Sara yarafise 70 yagiye gushika Aburahamu afise imyaka 100 Sara afise imyaka 90 T'imagine kurindira pendant 20 mugabo udahindura imvugo ubwo umuvuga je ndi papa w'amahanga je wowe uri mama wiki w'amahanga nico bitare spirit of faith kazozo ukavugira muri ku magre yuko bari ibintu bitakwereka yuko ako kazoza kahasira kwa rukuri erega ari igihe ushobora kubona mu buzima kumenga hari ibintu novuga kubera hari ibintu bihasira ko kazoza gashobora kumeruka ushobora kuvuga ati je ndi umutunzi ko rubona ko hari ibintu bihasira ko kazoza kawuzotunga so atari ama business wemvesijemo hari nihi mugabo spirit of faith ni hamuvuga ikintu even atana foundation nimwe ubona yo kwemeza yuko ico kintu ari arukuru Ati jewe ni sabakuru za mahanga kwa muganga vyaranse reka jya baragiye kubaganga kwa muganga vyari vyaranse abantu bari barananiwe barasenze ariko ntibahindura imvugo mama w'amahanga inyuma y'imyaka 20 ryasezerano ricagiri rirashika birici vuga ngo nuko Imana igendera Sara nkuko yavuze imukorera nkuko yamubariye ndasenga umuntu ariko arankurikirana yize yadakekeranya ici Imana yamubariye pemporte imyaka yo bihaciye pemporte nubwo ubona nta nzira yo gushika kuri ico kintu cyo kubaho ubwo ivyo bintu ndasenga mizina Yesu Imana ikugumize mu mutima wizera uwo mutima watura ndasenga kandi Imana igukorere kandi kugendere nkuko yakubari mizina Yesu amen nico bitarere spirit of faith ntibigeze novuga bare kure spirit of faith nahana tamafanga ubona kuri account nahana takaza ubufise gafadika kakuzana amafaranga menshi ukirika ibirondero gitangura ariko avuga ati I'm rich abantu bamwe tujya ngo ntafise ubwibone I'm rich kuko ntuvuga sero n'ivyo ubona uvuga ivyo wizeye urahana tagendeshwa n'ivyo ubona urahana ugendeshwa n'ivyo ugezeki wizeye ati ndabona hajya nzohubaka inzu ndabona hajya nzohagura inzu ndabona ijya karite ntayo nzobamo hano bacavuga ati hajya umuntu arishima kweri none aba habasa abantu no ikibazo sahaba
ikibazo nuko hari ivyabona hariho navyo uri kurabona rero ntimuri ko mubona bimwe wowe ukwizera ko hari ibindi biriko biragira iki turamwereke nje ndabona nguri inzu haje ndabona nubaka haje ndabona eglise yanje imeze ukuntu ndabona ukuntu that is spirit of faith na hantu utagendeshwa n'ivyo ubona nubwo ibigukikuje byawe kwereka yuko nta kigenda wowe hari ivyo uri kurabona spirit of faith spirit of faith yatuma bamwe babonye Goliath bamubona nk'ikibazo ariko Dawidi ajamone nka opportunity yabonye ko agomba umukwe w'umwami yatangoje kuba ati mbe wowe kwico rya muntu bamuhika ati umwami yemeye yuko acagira iki acamo umukobwa we atakwera ibiraheze ndabaye umukwe w'umwami nico bita impemu y'ukwizera bivuga ngo bakuru biwe baramukankamira baramutuka ngo agahunguwe ngo ninde yakuzanya aha ngo yamanyama ya waratanguye uzomera yuko umuntu afite spirit of faith wowe atayifise muri ko muravuga muzokwama mugongana kuko we wabona ibiri hejuru ubona ibiri hasi abona binini abandi usanga babona bito abona ivyaguse abandi usanga babona ibintu bimeze uko utabizoca yaza ngo namanyama n'ubwishime ntiyikorako ariko wowe hariho impemu y'ukwizera afise iguma imyereka ibintu ntagendeshwa n'ivyabona ariko agendeshwa n'ivyo giziki yize hoba hari ivyo uri kurabona mbega nubwo ubibona situation imwe ikwereka yuko ivyo bintu utazobishikamo oya nimba ubibona uzobishikaho kuko birivuga ngo aho ugeza kubona aho nyine ndahaguha aho ugeza kubona aho nyine Imana igira iki irahaguha ndaguteye intege bandanya wizera bandanya ukora bandanya ushikamye nimba hari ico uri kurabona Imana itegereza kugushikanako nimba hari ico kurabona ni impemu y'ukwizera subwibone sukwishima ushobora kute kwatahurana n'abandi nuko hariho impemu y'ukwizera ubona rero Imana idufashe kandi tugirire neza iduhino mpemu y'ukwizera ntituvuga ibintu kubera tumaze kubishikamo nimba ari Imana bitubwiye tuzobishikako kandi ntitugira isoni zo kubivuga kandi ntitugira isoni zo kubitangaza ko turi ivyo bintu malgré yuko amarealité batwereka ko ivyo bintu bigoye ko tuzobibamo cyane tuzobishikako kuko twizera ko Imana ivuga ari cyo kukuri birivuga ngo abantu bose bashaka bakitwa abeshi ngo ariko Imana ni nyakuri Imana ishimwe rero Imana yagusezeraniye yo kwizigirwa yizere bika umutima wacu yavuze hama kivugi nuga abantu bavuga ati ivyo bintu nukuri wasaze nukuri nta kigenda turaguciye intege uzobishika ko mizina Yesu yagiwe cyane yajamo nagomba kubasangitse ego sinzi ko ari cyo bongerako amamuntu yace dusengera abantu badukurikiranye ego ari akantu ushaka ko utanga ku muco gatoya mbona je ndabukeneye bien sûr kuko ni akantu gakunda kugaruka kenshi hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuvugishwa buzoba bako bazobahanurira ariko ngo muze mu bwemere bwamaze kubashikako and dore kwiga ikintu gikomeye cyane kivuga ngo nimba wowe wize ico wizera muri wewe mugabo hariho professeur hariho ikintu cyo no musi bamanurira nkavuga ati okay bamanuriye ko nzogura imodoka bamanuriye ko nzogura mugabo ijambo ry'Imana kacirindukira kavuga ati uze uvyizere canke wemere ko bari ko bigushitseko niki kintu umuntu akwiye kugira ngo aho murakoze cyane Bibiri ivuga ngo umuntu niyabaha ubuvugishwa bugashika muze mwemere ko umuvugishwa ari ukuri ubuvugishwa bushitse yego apana ubuvugishwa umuvugishwa kuko ubuvugishwa nta kibazo bufise umuvugishwa bagomvye kwerekana yuko icyo Paulo acagarukana ngo ntimwanka ubuvugishwa ariko ubuvugishwa mu gusuzuma kuko ubuvugishwa ni message ibijava ku Mana hama iyo message Imana yicishije mu muntu hama murabizi ko igihe cyose muri mu ya communication ubutumwa bushobora kudashika nkuko watanguye kubutanga yabuvuze nk'ugera ashaka gutuma ati minyoni genda ubwire Keni aze kuza muri ville 15 duhurire kuri BCB hamugiye kubwira Keni kambwiye ati prophet yakubwiye yambwiye ngo ndakubwira ushike hehe muri ville muje muri ville mubonane 15 ugasanga uribagiye ikibanza watanze gutanga message ubwa mbere yayitanze neza yapeshije n'ikibanza mugabo wagiye gutanga makuru hariya satarisha ashobora gukurako canka akagira iki akongerako kigira kabiri rumaze ko nuri korahanura n'umuntu ugatuma nk'intumwa atigede umpanure naka ibi nibe abireke umuntu atwaye ubutumwa arashobora kubuhindura kaba atigede umpanurire muhizi iki kintu azogihindure uko nuko cyagende umpanurire naka cyane dosubire kuza kwicara hajya ahantu vraiment si heza akwiye kuba
yicara hanaha kumva izi nizi nukuri bivanye n'icari ntimuhesha icubahiro ukatuma umuntu ashaka kuvuga ati ashobora kucagenda akacisha vuga n'ivyo utavuze abaturazi naka rero we ntagukunda cyagiye ibintu byose ukoragira iki arabipinga yavuze umuntu zose rero kwicara hajya ubifata nk'umuhimbiri wigira ukunuko aho bwa mbere yabivuganye urukundo yabivuganye ubugwa neza mumvo zuko umuntu adacafura mugo utwaye message hari ibyo ashizemo umuntu atashizemo rero bavuze yuko umuvugisha agombye kwerekana ino kano muzomenya ko ariyo bivanye na eta y'ukuntu yubakitse uraze yuko hariho abantu Imana ibwira ibyaha by'abandi gira nakayihanuka mwo ko imitima yabo yuzuye mu rurazi ikibi mu gushikana message bashikana message nkaho Imana ari nyenkazi ije ko barandura Imana yashishwe n'ibyo byaha byawe ugasanga atari no kugukubita eske ni Imana yamubwiye kugukubita ikibazo message yatanze ni mugabo kano iri kiracamo hari uko ritubakitse neza kuko birivuga ngo sinzovuna irenga rigira ihungabana n'urumi ruzimagirika sinzoruzimya rero novuga bagomba kwerekana rero novuga umuvugisha icyo novuga n'ikintu novuga cyambere nagombye kuvuga kuri ico kintu icya kabiri gikomeye cyane ngomba kuturaba ko umuvugisha arashobora kuba ariwe n'ubuvugishwa aribwo ariko umuntu yahawe ubuvugisho akaba ari watuma ubuvugishwa budashika akarorero turizira ko Mose ari umuvugishwa w'ukuri turizira ko Imana yababwiye ari y'ukuri yarababwiye ko izo batwara mu gihugu ciki barashitseyo hashitseyo babiri gusa ngo bose bafiriye hehe mu bugaragwa icambere cyatumye bafira mu bugaragwa nuko tumvira icya kabiri bari dodomvye icya gatatu bagombye gusubira muri Egiputa icya kane batanguye gukekeranya uw'Imana yagize iki yabarungitseko hari amakosa akunda kuba for example kumva ko muvugishwa aje akagwaha message yo kandi ukumva kuri correct warashima icambere cya kabiri ukabibona ko biriko biraba mugamunye mugahindukira ukagwanya wa muvugishwa Imana yacishamo ya message ibyo icyo cambere kirashobora gutuma nabwo abavugishwa butaka kuko Imana ironora navyo bikoresho yakoresheje icya kabiri Imana ashaka kubuvugishwa mugabo bukabujanye na instruction yo kumvira kubera utumviye ivyo bintu ntibigire iki ntibibe nakangomba kugutungisha ukunuko ariko inzoga uzihebe ariko ikugihebe cyane ariko heba kakazi uje gukorera canke va muri no domaine uje muri wowe ukacanga kubikora ngo Imana yarabivuze bizoba Imana irashobora kutabikora kubera uri mu kibanza kitarico kuko Imana igiye kuduhezagira ntiduhezagira hariho hose irafise ibibanza biri specifique byo kuduhezagirira cyo tumabwiye Abraham va mu nzu yaso uve mu gihugu uje aho nzogira iki nzokwereka rero kutumvira no kutaba aho Imana igira iki idushaka no kugwanya b'Imana yakishijemo ibyo biraba intambamye cyane yo gutuma abantu badashika mu byabo canke mu vy'Imana yagize iki yababwiye ica kane novuga n'ubusamazi ugasanga Imana yakubwiye ivyo bintu uri mu masengesho yamara kubikubwira ewe no gusenga ntugisenga umuntu wene gade kuva ivy'Imana yaguhereye ku mavi ubizigamisha neza ubizigamisha amavi mu Mana nta maji uko ari abantu bavuga ati je nzogenda hajya prophet kibe na barire papa aje kumbarira ndo sange ndagira iki nta gusenga nta gusoma bibiliya nta ki nukuri ufise garanti kuko ubusa nk'umuntu yagize navuga idolati wibuke n'ikintu cabakoze mu bugaragwa bagiye gusenga ibigirwa Imana ngo ibi bivyo byadukuye muri Egiputa ngo Imana ikibicira ngaho vyerekana yuko hari abantu batangurana neza n'Imana Imana ikabasezerana yamara muri urwo rugendo rwo gushaka kwa amasezerano oriye ko amaso yaguma yahanze Imana yahanze Kristo agatangura kuyahanga ibindi bintu aho rero naho nyiri ubwo busamazi burashobora gutuma ivy'Imana yavuze bitadushikako rero novuga nico novuga nagomba kubabwira magre yuko Imana yakubariye ibintu by'amasezerano nawe urafise devoir
birivuga ngo ubwami bw'Imana n'ubw'abahizi mwene majambo subw'abanebwe subw'abasamazi subw'abantu batari discipline n'ubw'abantu bagendera ku ma principe Imana bayashizeho. Rero novuga ndagutera intege kuvyapika kugira ngo nawe ntube umuhombe. Imana ishimwe cyane kandi novuga ikugirire neza. Amen. Yes. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Turashobora gusengera abantu. Yego. Data mu izina rya Yesu turasengera umuntu wese yakurikiranye kino kiganiro, reka ubane nawe, reka umugirire neza. Turabizi ko atakintu na kimwe tubasha gukora tutagufise. Ijambo ryawe rirabitubwira ngo nkuko ishami ridashobora kwama ubwaryo ritari ku muzabibu, niko natwe tutabasha tutari kuri wewe, kandi si kubw'inkomezi kubw'ubushobozi, ni kubwa mpemu yera. Ndasengera uwo muntu abagomba kugendana nawe ariko bikamugora muha intege. Umuntu abagomba gusenga bikamugora muha intege. Umuntu abagomba kuba mu ijambo ryawe bikamugora muha inkomezi. Umuntu abagomba data kukumvira ariko bikamwankira bivanye na circonstances z'ubuzima ko ziramwereka, muhe inkomezi zo kukumvira mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ndasenga ngo impemu yo kwizera imukorere uhereye ino saha n'uyu munsi. Ibyo avuga abavyizera, ariko arasenga abavyizera, ivyiyumviro vyo bimatanye n'ivyo ariko aravuga. Ndagushima kubikoze, ndagushima ko bibaye uhereye ino saha, uhereye uno munota tubone intahe zidasanzwe. Ndasengera abo bose bafite amasezerano wabahaye, yaba yo muri Kristo Yesu, yaba nayo watanze uciye mu kanwa k'abavugishwa n'Imana batandukanye, ubagirire neza, bayabemwo, bajyashikemwo. Nushimwe kubikoze kandi ko bibaye, tubisene tuvyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.